ati Imana mukureba umuntu rabo uwo muntu ndamuremye kugira imiso y'ibizo binini ego harabikura ku Mana bagakora ico bataremewe mugabo uno musi reka tuvuga umugore w'ubwenge atuka umukenyezi w'igifungira nta byinshi adufasha oya nta byinshi adufasha nta nicyo tumwigira ko atari uko yavyize canke hari igihe n'iryo shuri aba atariciyeko mukavuga urya muntu hari n'ubwenge hari ubwenge Imana yahaye umuntu yitwa Salomo burya nyene acararongora igihugu ciwe neza ni ubwenge rero tuko turavuga nta n'umbu widore nta n'iki nani sinzi reka tuvugira umukenyezi w'ubwenge umukenyezi w'ubwenge rero niwe yubaka urugo umukenyezi w'ikigugu arisambura ku rugo nkuko Sandra yavuze umugore w'ikijuje turamwihoza gatoyi tuvuge ku mugore w'ubwenge bakunzi bacu turabaye kazi muraho muguwe neza turizera ko muguwe neza natwe tuguwe neza okay turabaye kazi rero uno munsi birashushe uno munsi biraryoshe kandi uno munsi muraryoherwa uno munsi murakora impanuro uno munsi murubakwa kandi murahezagirwa amen hamagara bagenzi banyu bazi uti ca kiganiro ca woman idagadure ngiki cyamaze kubashwaramo twaberuka kubaha ikindi no musi twabazana ikindi kandi tuzoguma tubaha gusa muze muratubwira muri commentaire uti ni sawa canke mukorere kuri gira ibi n'ibi kugira natwe tumenya imikenyero mishasha tuguma tugira okay turanezerewe rero kuri uno munsi uri hejuru no musi Imana yaduteye iteka dusubira kuronka ico tuvuga tubabwira kandi natwe twibwira twumva ari iteka twatewe nka woman idagadure muri iki kiganiro cyacu kugira tunezereze n'abadukurikirana jewe ni Sandrine Nizigiyimana jewe Lilishu idagadure nanje woman idagadure kw'abakenyezi woman idagadure ni synergie de deux médias TV en ligne Woman TV hamwe na Idagadure TV nko muramenyera polepole iki kiganiro kigira kabiri cyo muri synergie ya Idagadure hamwe na Woman TV twizere yuko muzofashwa twizere yuko nkuko Sanina yabivuze muzomererwa neza tuzakorera twebwe nyine twe babiri tuzaturatumira byari aba college dukorana kuri Idagadure Sanina twakorege bakorana kuri Woman TV tuzogira equipe nyine twese hama tubahe ibintu bishushe ngwe gusa ivyo tubasaba mugumane natwe cyonda subscribe kuri Woman TV cyonda subscribe kuri Idagadure TV hama tuzokwame tubaha ama commentaire ashobora ati mukore kuri isije cyane nawe ukavuga ati reka nanje nterere ko ari umuntu ashaka ko arumviza video hama akacasoma na commentaire ni kuvuga ngo icumviro cawe canke ide yawe canke proposition yawe ishika kuri benshi na wewe rero turabaha ikaze kuri uyu munsi dusesije ishushe nko turavuze ko ari mu kwezi kw'abakenyezi sije ishushe cyane gose vraiment cyane gose kuburyo n'umuntu kuburyo n'umuntu ariko ayumvira ku divorce Shabiheba man no musara yabivuyemo Shabiheba cyangwa ati mana mushinga nte wanje babira subira unkunde subira mu ku rukundo gamana ruhora kandi rugasarisha cyo bijya rusengera cyane tuvuge ibirungo bituma urugo ruguma rufise ruri swaga rugumye rupende imiti no kiganiro tudatevye rero katubabwire ikiyago cyo no munsi umukenyezi w'ubwenge umugore w'ubwenge mbega ni gute umugore w'ubwenge abameze gute umugore w'ubwenge abameze gute umugore maze kumva ko umugore w'ubwenge ni kuvuga ngo hari umugore w'igicucu mbega ikijuju ni byo gitaciye ku ishuri buri ubwenge no kuja ku ishuri gusa c'est pas du tout sivyo onye umugore rero w'ubwenge ameze gute bashaka kwandika kuri commentaire ati umugore w'ubwenge ameze ukuntu kungo twabivuga barashaka gusoma nawe inyisho zawe cyo turaza kuba inyisho zacu nka Sandrine nka Lilishu nk'abantu bon twatewe iteka nkuko Sandrine yabivuze ariko nawe urafise icusha guterera nawe nkawe ukora twumviriza umugore w'ubwenge rero ameze gute Sandrine umugore ubwenge ibintu bibiri mu muntu umugore we turamuzi umugore cyangwa umukenyezi nicyo kimwe umukenyezi ni umuntu w'igitsina kobwa hanyuma ubwenge
ubwenge bufise insiguro nyinshi ubwenge hari ubwenge ndemanwa canke hari igihe bucangana n'ubumenyi umuntu aba yagiye kw'ishure kurondera muga hari n'ubundi bwenge butangwa n'Imana vraiment ubonye umuntu akavuga umuntu n'umunyabwenge vraiment atari uko yavyize canke hari igihe n'iryo shure abatariciyeko mukavuga umuntu hari n'ubwenge hari ubwenge Imana yahaye umuntu yitwa Salomo burya nyene acararongora igihugu ciwe neza ni ubwenge rero tuko turavuga umugore w'ubwenge na Bibiliya ubwenge Imana yahaye Esther cyangwa ubwenge Imana yahaye Deborah hari abadamu benshi Imana yahaye ubwenge numva rero ko ni ubwenge butandukanye n'ubumenyi musanze hari ubumenyi tubukura ku ishuri ubwenge nabwo Imana irabuturemana mbega none Imana rero niyo yacirema ibigugu rero ko kihari ibigugu reka tuge Imana none Imana mu kurema none ko ata muntu abwira ngo remukure muku yoyo iri souveraine irarema uko ibintu bishaka yacirema n'ibigugu rero yisumba yararemye bikubaza Nisinte Imana mukureba umuntu urabo uwo muntu ndamuremye kugira imisiyo y'ibizo binini ego harabikura ku Mana bagakora ico bataremewe mugabo uno musireka tuvuga umugore w'ubwenge atuka umukenyezi w'igifungira nta byinshi adufasha oya nta byinshi adufasha nta n'icyo tumwigirako nta n'ubwo widore nta n'iki sinzi reka tuvugira umukenyezi w'ubwenge umukenyezi w'ubwenge rero niwe yubaka urugo umukenyezi w'ikigugu arisamburira ku rugo nk'uko Sadida yavuze umugore w'ikijuje turamwihoza gatoyi tuvuge ku mugore w'ubwenge umugore w'ubwenge icambere kwanza ni kumenya Imana burya rero abantu baba bavuga ati jewe ntazi Imana wowe utazi Imana uca wiklasa aba nyine sinziza no kuvuga d'après la Bible umugore w'ubwenge yubaha Imana erega naho turi mw'isi ego hari abantu bavuga Imana sindayemera cyangwa ndayemera iyi si tubayemo ama principe menshi agendera ku jambo ry'Imana hari umuntu yambwiye ngo je nubona naho hozi ikintu n'Imana igaproclama uti ibintu byo gusenga byo kunima bivemo je ijya migenzo y'umuntu asenga no yigumana imigenzo myiza imigenzo y'urukundo yo kubabarana yo gushigikirana yo gutorera inyishu ibibazo imigenzo yo kubaka yo gusanasana sinaho iyo Mana itorihari umugenzo je numva no gumana n'umugore w'ubwenge rero afise imico n'imigenzo myiza n'ukuri kw'Imana myiza ahari uravuga hajya hari umugore w'ubwenge n'amahoro ari mu gikoni hari umugore w'ubwenge mu gikoni n'amahoro ibintu byose biratunganye ari mu rugo uti ujya mugore umugabo we n'ujya n'umugore w'ubwenge ibintu biratunganye ari ku kazi ujya muntu n'umugore w'ubwenge akazi karagenda neza umva n'abantu baramugirira icyizere kubera kukuntu nyine afise imico myiza z'umukenyezi nyine yitahuye afise ubwenge azi kubana neza n'abantu muri sosiyete azi ko iyo habaye ikibazo ingene agitorera inyishu mu mahoro n'umutekano uwo niwe rero umugore w'ubwenge erega n'Imana nyene yarabivuze yuko ngo uwisha itunga aho usha umugore turakomeye ntugire yuko rero wa mugore sanze wa mugore w'Imana ntiyaremye ikijuju ca tugaruka kwera d'après la Bible kuvuga abagore bose bafite ubwenge gusa nibo babwikura cyane ngira amatoko kuko nimba yavuze ngo abagore donc wa mugabo ntuzuhusha umugore kuko niwahusha umugore ukaja gutwara ikigore ciki drembe turagoye ciki dwindwiri iteme y'abadamu bitahuye bitwa abadatana reka ndabaramutse gwingwiri ngamba wowe ikigabo c'ikigwingwiri naco nkene reka kongera mva baba mwatitahuye yego baba kandi umugore w'ubwenge araryoshe n'umugabo mufise vrema cyane
ni wa wundi aba yumva afise envie yo gutaha kugira ngo yumve aremurutse amamara ama-stress. Tuko tuvuga rero umugore w'ubwenge Sandrine, hari ama example turako turatanga. Umugore w'ubwenge, umugore ameze gute watubwiye ko mu gikoni twavuze ko asenga ni cyambere, bacutanga ama example mu gikoni iki. Umugore w'ubwenge kandi aba ari responsable. Umugore w'ubwenge iyo yabonye ko atamafaranga ahari bagenda wa mugabo we zanaraso wanzanye ngaho utazi ko uzonshobora uzi gusa kumvyaza utanga amahera umoja kwironderera kira nyiri umukobwa narasigisha vyane nk'ubu nzarazaririsha kira nyiri umukobwa nabuze umwanya kira nyiri umukobwa narasigisha inzara nakere umusore yaguma umaze kumindurira taye wose umugore w'ubwenge. Umugore w'ubwenge acaja ku mavi mana kajya kazi ko mu nshinga nayo wanje hezagira kuri 5 aramenya ukuntu asuma naho ibintu biba biriko biramera nabi. Umugore w'ubwenge no kuri 2000 aramenya ukuntu asuma. aho vuze ikintu gikomeye cyane baratweretse utuyimaje tw'umugore umugabo yari yavunaguritse ari kuri pasma twarazongose kuri WhatsApp ari kuri pasma umugore nariko amusanze mu bitaro agiye kumusaba hasyo mugabo ari mu bitaro ntavuga araremvye umugore duha amahera yarasyo ngende guteka musanze he bitaro ariko umugore w'ubwenge turafise citegererezo muri Proverbe 31 baratubwira icarico donc ishimwe ry'umugore aroranye baratubwira icarico umugore w'ubwenge ngo arazinduka kare n'isaha barayitubwiye umugore w'ubwenge avyuka kare agatunganya ibintu byose byo mu rugo rwiwe kandi muri uko gutunganya umugore w'ubwenge ategereza gukora kurondera nuko muri Bible baravuga ngo ararondera intama agakurako utoya agashona impuzu umugore w'ubwenge ategereza gukora please je namandiko ndakivuga please dosande mu entrepreneur muri iki kinzana ca 21 nkiri muto kera tukiri abana twarabona ko umugabo wenyene ashobora gukora umuryango ukabaho neza niyo kiri ikintu babura ibintu ugasanga bimeze neza ariko bagenzi ibintu byarazimvye kandi umugore w'ubwenge ategereza gukora none Imana yaraguhaye amaboko amaguru umutwe ubwenge urafise inguvu none ikintu cyo kubuza gukora n'igiki nta na kimwe erega mwarubatse n'umugabo nibisigura ko umugabo ari we gusa azoko amatani shashi nawe utegereza gukontribuwa kandi no contribuwa ngo kuvyara gusa no gukora akazi ko mu nzu gukora kwakoze ivyombo gutunganya inzu turi bamaboko igihumbi dukontribuwa hose apana marimite ngo je sinza kurondera ifaranga bena nongatiko turarondera ifaranga muduhe kugira ama YouTube yacu abazibashaka ko amadolari menshi mukatajije amadolari muco bashira ko ku ma YouTube yacu ikindi umugore w'ubwenge sanzi toshaka kuvuga umugore w'ubwenge ntapfa kuvuga navuga n'ibyo byose tugo turabamenyesha amakuru gira mu menyesha amakuru ndigera mbona atekereje ibi byose nitenda gutakiye byose ni twende abamenyesha amakuru de sinzingira sinzi nindika ariko reka tugaruke ku mukenyezi w'ubwenge cyangwa umugore w'ubwenge napfa kuvuga ibyo aribyo byose hari abagore mama hewe yankubisesha yankubise umugabo ugiye kubwira umukobwa yankubisesha umukobwa amanyo yikundira umugabo wawe yankubise ubonesa kubukubita ucengera yaborewe tubura mangu umuja mufate oraho wanyuma barasaba ko amazi ashushanya bajyana ugaca usanga rero uwo mukobwa amanyo cyane yandika umushiri wawe reka sha ubya mugore azokuniga turitahira iwanje umva akaba yamugutwaye kubera kutagira ubwenge mu majambo avuga byose byo mu nzu ariko ririsho donatire abagore tuvuga cyane niyo bituma tukwiye kugira ubwenge nuko kuvuga tuyungurure tuvuge ibikenewe byubaka nk'abagore b'ubwenge nayo ma TV yacu twaravuze Imana yaraduhaye ingabire yo kuvuga
tubwira tubiryaze umusaruro ikintu Imana itala Imana ashize muri cyo gihe nk'abagore sinzokwisha ngo basha ndavuga nundi ko ndavuga deja jewe ndavuga ndavuga ndatwenga wowe mvuga ndakunda gutwenga no kuvuga rero mvuga aho kubwira iki ede ko eka nta muntu atekereza ndatekereza ndatekereza mu bimbwire je ndiko ndiraba ndirimba umenga natekereza ukuntu okay twega Sandrine Imana yaraduhaye amajambo menshi muri twebwe n'umusi wohera tuko turavuga hari umuntu bambwiye ari kumwe n'umugabo wiwe agiye muri famiye bako baratera inkuru uwo mugore avuga adaha umwanya abandi bavuga umwaca aramubwira ngo hewe nguribuka ureke n'abandi bavuga abagore batanguye kuvuga hano yanje nibyo bintu kandi ugasanga bakuvuga ibintu by'ubupfu bidafite n'akamaro usanga unavuze n'ibyo utari kuvuga rero umugore w'ubwenge ntapfa kuvuga hari hose aha turi mu kazi niyo mpamvu turiko turavuga mbwa ntidupfa kuvuga hariho hose tuba tuvuga ibyo kandi andeo y'ubu buzima bwo kumenyesha amakuru ariko usanga tutanavuga amajambo menshi iyo nk'ubu dufate nk'ubu unsanze ahantu abo bantu ntituzinanye usanga ntekereje mbwa nk'ubu umuntu journaliste musanze ari mu bagenzi biwe usanga ari igipindi rero mpamvu uzavuga ngo umujournaliste ashobora kumukomediya ashobora kuba umu-MC ashobora kuba iki kubera iki arateramisha amatara menshi ico rero twavuga rero umugore w'ubwenge ko adapfa kuvuga ariho hose umugore w'ubwenge arakora ikindi naco arakora akivuze umugore w'ubwenge ntagendera ku mabwire y'abandi canke ntaba ashaka kubaho nk'uko naka yifuza ko habaho ibintu bya twabivuze ego umugore w'ubwenge aramenya ico yahamagariwe aramenya yuko runo rugo projet zacu canke ide yacu nka idole yacu canke ikitugize tubwiye couple yacu nibi turatandukanye rero na couple ya Sandrine canke couple ya Ririsho areba abagore batafite ubwenge rero bo baguma bakopya gusa hahara wibi Ririsho yagukanze nanjye ntegereza kwigira neza afise mwaziwe n'ingene yitunganije mu rugo iwe amahera afise ingene yakoresha natwe hajya iwacu sigaye nambika abantu bazanje nishe kuri statut muharara ututuntu ugasanga rero nta namara office kubera Ririsho yavuze ati tutamuzize murashorera wese ukuntu yaza kumushorera reka nshimire Dr Dorine muganga pediatre hadi yakwivwa Khaled dodo ndagushimiye iyi video ndazikuzoyibona yarabishorera ibirato cyangwa impunzi ibirato byiza natuzanira ibirato nogurisha ibirato bibi bya noir umugore w'ubwenge kuri icyo nyene nk'ubu ndazi kuri aduga uvuga rumagaze runini gose usanga umugore w'ubwenge bwo afite rumagaze gwiza rw'impuzu z'abadamu usanga ugiye iwe kuguriraho impuzu yashira kwica ukabura aho wicara umugore w'ubwenge aramenya korganiza kamagaze kiwe agashiramo agaklimatizer agashiramo intebe kubera bajya abagore baba boss baje aho bicara amayasho ntabe menshi cyane ugasanga yabuze aho yicara agahagaze umugore w'ubwenge aka business kiwe aramenya ikindi kintu umugore w'ubwenge adakora urabona ko hari igihe twebwe dukunda utudagara imikeke ugasanga umugore yagiye gusuma imikeke indagara arayanikiye hakuca agenda akarabe n'isabuni ukabona ko yikora muri cya gitenge yafashe ya mikeke yagize gutya ukazibona iyo ndakutakiye muri cya gitenge ishobwe urumva ugasanga rero mbi motanaye yo basha izo rero ntibikora umugore w'ubwenge cyo bikora babandi bataba bafise ubwenge mvano kuvuga isuku isuku kandi hari umuntu yambwiye uri kurateka hewe utegeza kwambara neza ukisiga kaja mu gikoni nimba ngo ari ikintu kiryoshye mu buzima ndateka simara ndaha umwanya ukwiye kenshi shikamira bwije nteka gake muga ndabikunda mwese ndabona ko uriye ibintu biryoshye mu muryango baryohiwe abana bararyoherwa nagiye mu gikoni mugabo bararyoherwa mva n'ibintu impeccable abagore b'ubwenge rero twimenyereze kujya turajya mu gikoni biraryoshe kacuzura urumva n'uturirimbo uri kurateka cyangwa uri
cyumba ubugari uriko urateka umuceri ukabumva uturirimbo turyoshe ngo ni rwazire tuhejeje rero guteka amenya yuko uja muri dushe uwo niwe mugore w'ubwenge amashombo y'ivyo uriko urateka iyashu genda transpiration ndi mu gikoni rero nkaca haba hashushe rero ugiye kujya mu konyene oya kamembe umota aho nyene ni imiceri ibi bya bitungurusumu yahonja ya makara rero y'imyotsi yose yandagutakiye yose yakugiyeko wose umugore w'ubwenge araheza guteka akaja muri dushe kandi akaca akora neza mu gikoni kaguma afise akamoto keza umugore w'ubwenge aramenya aho asabira ibintu umushinga nahiwe gusaba ibintu ntibumve vya bindi yumve vya biboro yaho usaba donc ikintu umuntu aba akeneye nimba ari ibikirato nimba ari guhindura ibintu menya aho uvugira ntuvugire muri salon ntuvugire ibiki umugore kandi w'ubwenge ntapfa kwishura uko ariko kose umushinga nahiwe nimba ari ikintu abagabo bakunda respect ni naco Imana yadutegetse kubaha abagabo bacu rero umugore w'ubwenge arubaha umugore w'ubwenge araca bugufi hari abagore bo muri iki gihe umenga guca bugufi umengo nibikiba umenga uca bugufi kwaze bimeze gute umenga kwishira hejuru arasa kubone no bagutinya ufise umuduga ho nk'uyu uri ngaho imbere yawe Sandrine mbwa Imana uguwe I need this ndakeneye umuduga pe Jesus name ego abatwa rero urabona none tubaye kubera kubyizibwira afete ntuwerekane cameraman umuduga mwiza uri imbere yacu mwiza kandi urazimvye urazimvye urera usa neza uravyumva rero ugasanga turakiri amina turakiriye vraiment nanje ndashaka umuduga kabisa umva rero umugore w'ubwenge ntapfa kuvuga ashaka gusaba ikintu nishire hejuru cyangwa ugasanga umugore asumba umushinga nawe w'amahera sanzwe ugasanga rero ntiyubaha kubera amahera ndakugaburiye wa muswa we waje ufise ikabutura imwe none ubu ufise amapantaro 100 ubu rero kwamburiye rero ngaho ivy'urukundo bavyavuyemo abantu barantangaza ega urukundo mu bukene mu mahera urukundo ruguma ari rwarundi nyene bisanzwe donc nimba mwaratanguye mudafise amahera mukaduga mukagira ahantu mufise amahera urukundo rukaca ruhinduka ibintu vyo kugayana ngo urafise menshi byafise uba wataye intumbero byose ndabikunda kwanza birambabaza ndiko ndabona abantu bevuriwe buke hanyuma nikabahezagira kazibona bariko baradesevana vyema ntibiryoshe hari ikintu rero aribereye umugore nanje arige barambwira Imana je iki kintu hamwe coba congora mugabo bikaca bisaba rero bwa bwenge umugore w'ubwenge iyo umugabo we yamuciye inyuma aramenya ukuntu avyifatamo nimba Sandrine bagabo mu vyumve neza nimba ari kino abagore kitubabaza kandi kidutusha mu gutuca inyuma na kintu kibabaza ego urabona namwe kuri mutihangana ari umupapa babwiye bone ne nk'umugore wawe ujya mugabo w'umugenzi wawe ubonye ariko aramujya ngo yono murasa ndamubwira none wowe umuciye inyuma ko dushaka kwimbira ko umugore wawe yorasa uwo mugore iyo ahubwo iyo nisi barabura inyishu ivyo icyo n'ikintu tuzogaruka kandi gana inyishu bavuze abagabo barabura inyishu umva cyavuga ati ni aswivre kandi bari ibintu biri uko kuntu mwumva yuko woca wica umuntu kuko mutaca mwiyumvira ati reka nanjye since mu umugore wanje naje kwica umuntu me anatanda n'abagore hari filme nakinye mbere yitwa bazokina nyinshi hari filme nakinye yosene turayikina umugore yabonye umugore w'umugenzi we yabonye umugabo we bari kumwe n'undi muntu cyaza ariruka ahubwira umugore ko hewe arizi ngo ndabonye umugabo wawe ngo ari kumwe n'undi muntu hariya hewe ambari kola uze ndakwereka uzane n'ugwembe tugende tumwereke uwo mugore nawe yari umugore yubaha Imana gajewe umugabo wanje barambwira ari kumwe n'umugore yabiboneye yaje kuntora tugende dutera akaduruvayi tugwane dukatana inzembe uwo mugore urazico yamubwiye cyamubwira zana amaboko dusenga Imana birakomeye neza tiko ndavuga umugabo wawe wagushuha wambara ikora uje n'amakari menshi tugende dukore action zana amaboko dusenga Imana tuyereke izo situation
umugore niko twabikinye umugore yashabwaga amaboko dusenga Imana ubwo wundi yarase ko basenga kubera yagumye atuje yarabimubwiye ivyo byose aguma atuje iyo ni karite y'abagore b'ubwenge cyane bari baratuza biraryoshewe amagaze nyene ko nibishoboka nimishatse karandura gasara mwibarabara bobo harabaye ikibazo Moriki ikibazo umutima kandi ndamaze kubona ibintu vya gihutihuti byo usanga ukora amakosa menshi cyane gufatiraho usanga wakoze abagore b'ubwenge umugore w'ubwenge kandi arasaba imbabazi aramenya aho asaba imbabazi aramenya umwanya asaba imbabazi ivyo rero biratugora cyane nk'abana b'abantu burya turahejeje ibibandanya namwe shira muri commentaire bashe mwandi mukanagure uku niko turangije itakature murangiza nuko wari ubyiteze no ciao bye bye hamwe na Lilishu